Haratunganijwe igiteramo hajya mu kigo Eden Garden aho ishirahamwe Fondation Uwiragiye ryategura igiteramo mu ntumbero yo gushigikira ugwaruka abana bagendana ubumuga ahanini akaba ari ubumuga bwo kutabona. Abaririmbyi batandukanye nka Big Farious bari bahishikiye ngo bashigikire abagendana ubumuga. Umwe mu batanguje ico kigo Fondation Uwiragiye atubwira havuye ico ciyumviro. Iciyumviro cyo gukora fondation twatanguye madame ni wakizanye acatangura gufasha abana bake batabona yabakura ruguru yatanguriye ku bana ba 30 hanyuma Jesse nabyumva nk'umushinga ntahe mugabo mu nyuma nabonye ko ari byiza mbona no muhamagaro mwiza afise ntangura kubishyigikira na jewe nangwe kubishyigikira abonye ko ndamushyigikiye byarakuze ubu ageze ku bana 112 batabu bagendana ubumuga bwo kutabona biga bakarara dufise uburaro bw'abana 120. Uburongoye ikigo Fondation Uwiragiye aratumenyesha intambuko bageze ko mu bikorwa byo kurera abo bana bagendana ubumuga. Jewe abana banje narabakurikiranye neza tumaranye imyaka 5 kandi mu by'ukuri kugeza ubu turabona ko bafise umwimbu mwiza ndetse bakadutera n'umunezero. Muri bo bagenda bagaragaza impano zitandukanye ubwenge bwabo bukagaragara niho tubibonera muri ico kigo. Bariga bakamenya bakagira imyuga itandukanye ugasanga ni ibintu bitera umunezero kuri batwebwe twazanya abo bana. Ego sinari nziko bituza nifuza kukubona subire kukwegera nongere kumbiji yawe nakagacengo kawe umbuye gutera mana nawe amwe musi y'urugo rutera ijoro ijambo Usoza nyari inshuti ko nakubuze
Igikorwa cyo kurera abana bagendana ubumuga gisaba uburyo bwinshi kuko harimwo no gutunganya amashure abo bana bigamo. Ico kigo kigakenerwa gushigikirwa. Yezo ubu ntituraronka badushigikira twaye tukibikora twenyene mugabo nk'ejo bundi kubera abantu batangwe kubona ibyo dukora ko ari ibikorwa byiza ari ugushigikira leta. Mwarabonye ko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu umunsi mukuru yawugiriye w'abagendana ubumuga wabereye muri fondation wiragiye. Nibaza ko mwabyumvise baradufashe mu mugongo baradushigikiye. Twizera ko rero abadufasha bazohava baboneka mugabo kugeza ubu ntibutware bw'abaronka. Ku mwaka bidutwara amafaranga menshi cyane, birashobora kugera ku miliyoni 450 ndetse zirenga. Urumva ko ari nyinshi. Abafana twendereye amatusiendele n'ujyamye bamujye gwara ati hari ibiriko biraba kuri Eden Garden Resort. Twendereye amatusiendele DJ akiwa bana bi Burundi reka ubeshagize igihugu cyacu cy'u Burundi dohaye igihugu cyacu cyiza. Kuku na kutaka nika kuku na kupenda kuku na kutaka kujili
Ijuru rihindutse nkakundica kijima izuba ryahora rirwana borira ukaribura wahindutse ndakubona Sindaumva okay abagenzi bakambaza bati wa mwana aragumye Yeah.
abo bana bo mu kigo Fondation Wiragiye biraboneka ko bafise impano zitandukanye ndetse no mu vyigwa vyabo bakabaronka amanota meza. Izo mpano rero zishobora kubashikana kure. Mbere bwa mbere nanje numvaga navuga ati mbega ibyo bintu bizogenda gute abana batabona none iherezo ryabo nirihe. Hanyuma duca turakora ishuri ry'abana batabona nyene. Turazana ibikoresho. Ubu kugeza ubu icandyoheye nuko mu kibazo ca mbere bakoze ca leta abana 8 bose bagiye gukora ikibazo baramenye. Hanyuma iyo bahejeje amashuri abanza duca tubigisha kuri universite bagaca bigana n'abandi bana babona nta ngorane baba bafise bamaze kuba abantu nk'abandi. Ubuzi bariko bararonka bahejeje bararonka ubuzi harimo abahejeje kaminuza kandi bameze neza. Nibaza ko akarorero mwakabonye kuri urya mukobwa yavuze ubu ariko arimenyereza kuri radio televiziyo Rema FM kandi arabishoboye cyane. Nibaza ko namwe mubwe mwabyumvise. Ujya mwana wacu twamuzanye wogira ngo ari hanyuma y'abandi, mbere ari muri bamwe bavuga ngo nabasangwa butaka, ntidukunze kubita ya mazina bavuga ngo nabatwa iki, ariko ni umwana afise impano idasanzwe, impano yo kuririmba, yabizimana yabizisi byose arabiririmba. Mugabo ni umwana yadutangaje gose, kandi rero kubona yagaragaje impano yiwe twanezerewe nk'abavyeyi bamureze tumaranye imyaka 5. Ukuri twanezerewe tubonye impano yiwe yigaragaje imbere y'abandi bantu bose. Je nasanze kubera batabona ubumenyi bwabo ndetse n'umunezero wabo bawushira mu kuririmba, kubera bo batanezererwa babona baca banezererwa mu kuririmba. Nivyo maze kubona kenshi. Abana bogize ico bamarira igihugu ni benshi, ariko bamwe muri bo bari mwibarabara, abandi bari mu mazu y'abantu bivanye n'ubumuga bagendana. Ikigo Fondation Wiragiye catanguye ku bana bagendana ubumuga, ariko hamwe hagize ubishoboye yogira ico akoze abana bakaronka ubitaho, ejo bakazogira ico bamarira igihugu nico bimarira. Oya, twe mwihangiro ryacu ni gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona, atayindi ngwara bafise, nibo twashatse gufasha bonyene. Twebwe twatanguje umugambi nk'abambasaderi baserukira abo bana bashoboye kubavugira. Urumva abana batabona bari abana batawe batagira amashure, bataboneka benshi wasanga ari abana bagwaye amavunja. Madame aragerageza kubakura amavunja, kubakura ruguru aho bari harimo ababanyegeza. Ubu rero kugeza uko batanguye kuboneka ko ari abana nabo bafise akamaro kandi bafise ico bamaze mu gihugu. Nibaza ko na leta izobishiramo ingufu, kuko ahandi hose mu karere mbere burya ishure ryose amashure ya leta haba harimwo abana bagendana ubumuga butabona bwo kutabona bigana n'abandi bana bashiramwe icyo gisata. Twibaza rero ko no na leta yacu izohava ibishiramwe ingufu mu mashure yose bagashiramwo abana batabona. Mu kurangiza yaragize akajambo ashikirije abamwumviriza. Tugisaba muri rusanga abarundi bose nuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yabivuze, n'umugambi w'abarundi bose, si umuntu umwe, si wa Mama Fondation Uwiragiye n'abarundi bose. Rero turabatera kamo ugira icafasha kugira ntitugire utudumbidumbyi tw'amafondation yobizana muri Fondation Uwiragiye. Arikaye arikaramu arashobora kuyizana muri Fondation Uwiragiye bigafasha bajya abana, kuko nabana b'u Burundi ni Burundi bwejo, nabo nabantu nk'abandi, nabana nk'abandi kandi barashoboye. Amash